mukurikirane neza. Umuntu wa mbere Adamu amaze gucumura, si Imana yatumye acumura, niwe yacumuye. Igituma Imana byabaye ngombwa yuko iza ni kubera ko mbere na mbere umuntu niwe yacumuye, umuntu niwe yabwirizwa kuriha. Mwabyumvise? Umuntu yaride nini wagira iki ni wariha, siko none. Mugabo mu bantu bose nta numwe yari gushobora kuriha kuko bose barabanyabyaha. Vyabaye ngombwa yuko Imana yambara umubiri gacika umuntu kugira ishobora kuriha ca kiguzi, mugabo muri position y'umuntu. Nico gituma yacitse umuntu, nico gituma nkuko ubutumwa bwiza butubwira twizera yuko Kristo yacitse umuntu, yari umuntu 100% akaba Imana 100%. Yararira, yarafungura, yaratwenga, yarababara nk'abandi bose. Hageze yuko aducungura igikombe, aravuga ati vy'ukuri umubabaro ni too much, iki gikombe kindengane vy'ukuri. Yarababara nk'abandi bose. Ivyo bintu yabisuppose kubera iki? Kubera ko bantu b'Imana iyo Yesu atabikora nta undi muntu yari kuboneka abikora, byari kuba biheze. Hallelujah. Imana nitolera le péché, yabwirizwa guhana icaha, ariko irarondera umuntu yoshobora guhagarara kubwo bwoko bw'abantu. Aravuga ati reka jewe nimanukire kugira ncungure umwana w'umuntu.